Bakunzi ba Hore Kanani TV, ndanezerewe kandi gusura kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe Mwami Imana nkuninahaza, nkenguruka urukundo rwawe n'ineza yawe, nkenguruka ubwizigirwa bwawe Mwami, nkenguruka ko atanari muhemukira bagukunda n'abakurondera, kuko waranabivuze mu ijambo ryawe, ukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. Mwami ndasengera rero abakurikirana bose, ubagira inyota n'inzara yo kukurondera n'umwete, kuko nta na rimwe wewe utera umugongo bagushaka. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose n'amashimwe aba yawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo twirinde kugarariza Imana kuko bituzanira akaga gakomeye. Haleluya. Twirinde kugarariza Imana kuko iyo ugararije Imana ingaruka iba kuri wewe nanje. Ariko iyo twubashe ibyo dusaba amategeko yayo, nukuri tuba amahoro. Haleluya. Ariko kenshi muze murabe ingorane tugenda tugira mu buzima bwacu kenshi nuko twuba twagiye inyuma y'amategeko y'Imana, kuko Imana yacu vy'ukuri yoyo ntihemuka, Imana yoyo ntihinduka, ihora ari umwizigirwa iminsi yose. Rero reka dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza, dusome igice ca 2 duhere ku murongo wa 1 dushikane ku murongo wa 5. Umumarayika w'Uhoraho avige Gilugari araduga aja i Bokimu, arababarira ati nabaduganye ndabakuye muri Egiputa, ndabashikana mu gihugu nasezeraniye basogokuruza, nkavuga nti sinzova mu isezerano nabasezeraniye, namwe ntimuze musezerane na bene iki gihugu, ariko muzosanzaze ibicaniro byabo. Yamara ntimwabyumviye. Ni igiki catumye mukora mutyo? None nanje hinge ndababarire. Abo sinzobirukana ngo bababise, ariko bazohora babagwanya, n'imana zabo zizobabera umutego. Maze umumarayika w'Uhoraho amaze kubwira Abisirayeli bose ayo majambo, abantu baraturikisha bararira. Aho hantu baca bahita Ibokimu, bahatangira ibimazi babishikanira Uhoraho. Urumvise bantu b'Imana ko kugarariza Imana bigira ingaruka. Imana ikuye Abisirayeli bakura mu gihugu ca Egiputa batwara mu gihugu c'isezerano, yarababariye inyifato bakwiye kugira ku bantu b'i Kanani, ko bakwiye kubica bose bakabakuraho, ibicaniro byose bakabibomagura bakabisambura, hagasigara hari igicaniro c'Uhoraho gusa. Mugabo ntibigeze babikora, bibabaza umutima w'Imana, hama Imana ibatumako irababwira ati ivyo nababwiye ntimwabikoze kandi mwikwegeye ingorane zikomeye. Haleluya. Abo bantu bazokwama bariko baragira iki? Bazokwama bariko barabarogoya, bazokwama bariko barabagirira nabi. Ati n'imana zabo zizobatera ivyago. Reka ntituhagarare no kuraba. Natwe uyu munsi Imana hari ivyo dusaba guheba, hari ingeso tubwira ati wewe hebe y'ingeso, kandi we Kristo abateze ibiganza, avuga ati mba muri iyo ngeso, ko ni wayigumamo umuryango wugururiye umwasi. Bantu b'Imana, satani ntashobora kudutera tutamuhaye uburenganzira. Wugaye imiryango kugara hose, satani ntiyoronka haca. Mugabo uyu munsi ariko araguhangayisha, ariko arakubuza amahoro. Kubera iki? Kubera hari ibyo ufise, hari icyo avuga ati naka wewe turafitaniye imigenderanire, wewe hariho ibyandu ufise muri wewe. Uyu munsi ushobora kuba uri umusambanyi, aravuga ati ndigira uko nshaka. Kubera iki? Kubera hariho umuryango utugaye.
kandi Imana ivuga ngo ingeso yakunaniye icago cakwizingiye ingo kuri jewe nzanira imitwaro yawe y'inyikoreze. Uyu munsi ushobora kuba uri mu rumogi, Imana ikavuga ati ingo kuri jewe nzanira iyo nyota ndayikumara, ingo kuri jewe. Rero umuryango wose icago cose kitubako kenshi tuba tubifisemo uruhara. Imana ibatuma kati mwebwe ibyo nababwiye ntabyo mwakoze, kandi mwikwegeye ingorane, mwikwegeye ibyago. Uyu munsi ibyago turavyikwegera. Ariko umuntu yafashe ingingo akavuga ngo ndagomba kwimatanya n'uyu mwami, ndagomba kurongorwa nawe, n'icyakunaniye igende umubare uti mwami ndi hano ndi imbere yawe. Ubu busuma byaranse, mbonye agafaranga sinihangana, mbonye ikintu cy'umuntu sinihangana, mwami nta wundi wo kuntabara ni wewe. Wisonzesha ugende imbere y'umuririre. Yesu Kristo nta kindi bantu b'Imana cyamukuye mu ijuru. Yakuwe mu ijuru no kutubohora, yakuwe mu ijuru no kudutabara, yakuwe mu ijuru no kutubohora imigozi tuboshe. Haleluya, haleluya. Arababwira tumva nimwakoze uko navuze. N'uyu munsi jambo ry'Imana rikorera kubwira wowe nanje itandukanye. Kandi yine ndababwira ega nta kintu na kimwe ushobora gushika katakiguzi utanze. Kuko ushobora kwitandukanya n'uwo mwasi ari intambara urinda kugwana nawe agerageza kugwana kugira kugumana. Mugabo ijambo ry'Imana riravuga ngo tugwanye Satani nawe azogira iki, nawe azoduhunga. Ntazoguhunga utamugwanije. Ariko ni wafata ingingo ukavuga ngo ndagomba kugenda uko Imana ishaka, ndagomba kurongorwa n'uyu mwami. Noneho ibishinga ntaye turabifise byinshi abantu b'Imana, turabifise. Turabona abo yatabaye, turabona abavuye mu buzima bubi bagenderamwe, ariko uyu munsi ari abantu bashingira inaye Imana, bakorera Imana. Haleluya. Si ibintu uvuga ngo ntibikora, birakora. Ariko igihambaye ni ugufata ingingo. Ngene ijambo ryavuze ngaha ku murongo wa 3 ngo none nanje hinge ndababarire ngo abo sinzobirukana ngo bababise. Urumva Imana nishobora kuvuga ngo ubuzima wahisemo, Imana ntiguforsa kubuvamo. Oya, ntiguforsa kubuvamo, mpaka ufashe ingingo. Umwana w'icangazi yafashe ingingo, aravuga ati ubuzima ndiko ndabamwo, iyi nzara ndimwo, y'amagogwa ndimwo, ndagiye kwa data. Naho nakoze ibyankwa nawe, ndafashe ingingo ndasubiye kwa data. Sinzomusaba ntumenja mu bakozi ariko ndonke ico fungura. Se ntiyamushize mu bakozi, yamwakiriye nk'umwana ko yafashe ingingo arisubiramo. Rero nawe uyu munsi iri jambo uryakire nk'iryawe. Niba uyu munsi hari ibintu ubona byakuboshe bituma uri mu buzima udakunda, bituma uri mu buzima utanezererewe, fata ingingo uvuge ngo ndagomba guhindukira, ndagomba gusubira ku mwami wanje, ndamuririre, ndamuganyire, ankure muri aya marushwa ndimo. Haleluya. Ngo ariko bazohora babagwanya, n'imana zabo zizobabera umutego. Wavyumvise? Icyago urimo udafashe ingingo kizokubera umutego, kizokubera ingorane, kizokwama kikubabaza. Ariko ijambo ry'Imana ririko rirakubwira ngo garuka. Haleluya, garuka. Imana ntayitogukura kandi ntayitogugeza. Nahawe gufata ingingo yo yiteguye kukugirira neza. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha.
uri mwiza Mana kandi ugira neza. Ndagushimira iminsi yose mwami kudutegurira ivyiza, kandi uwufashe ingingo wese akakwegera nta n'umwe utera umugongo, kuko wewe uruteze ibiganza ubitegeye abakuzako bose. Mwami wanje, mukunzi wanje, ndagushimiye kubwira ijambo rigende rigira ubushobozi ko ryo ryumva bose, abari mu buzibire bahindukire bakugarukire, hama nawe bagirire neza. Ndagushimiye, icubahiro cose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze ndizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.